ndibuka nari kumwe n'umudamu araho twari mwibarabara turiko turavugana hano abantu kuntu barumviriza umukozi w'Imana yaramprofise gatoya mugico gihe naragiye mwiyerekwa riteye ubwoba nico gihe habaho ikintu kidakunda gushikira boss si bose nkunda kucumvana mugabo umubiri wanje impwemu yanje yarakise umubiri yarasotse umubiri ico gihe ivyabaye na Jesse nabibona ko sinari nkiri mu mubiri kuko umubiri wanje ni ibintu vyabaye abantu barabizi abana hari ndonge barabizi cyane cyane abaririmbyi kuko nibo baje kuntoraho narindi naramaze iminota mike ntari mu mubiri muriko murakora mu bijanye n'ijambo ry'Imana ariko kandi kugira ngo munakore mu jambo ry'Imana biramusaba kubaho kandi mbega biroroha ko ushinga uvu mu bijambo ry'Imana ndetse no kurondera kuntu ushobora kwibeshaho mu buzima busanzwe cyangwa ivyo nyene bashobora kubatunga kurondera amafaranga ni vyiza kuja gusenga ni vyiza kuko vyose biruzuzanya no mwishengero abakina amafaranga bakene ibintu vyose kandi umuntu wa mbere investisa mwishengero niwe wenyene pasteur prophète ni jisho ry'Imana ngaha kwisi ni jisho ry'Imana n'umuntu hagarara Imana ngaha kwisi n'umuntu ashobora kwinjira mu isi nk'aya makamenya ibitaraba akabishurira abantu bitaraba ashobora kumenya imigambi y'Imana abandi batarayimenya akayibamenyesha c'est ça un prophète n'umuntu ashobora guhishura n'imitego y'umugwanizi ku gihugu gisagara ku muntu hama iyo mitego kandi akabasanga kapase kwihagarika cyo kimuko amategura yo bari nk'urusengero cyangwa icyo bari nkiko sikigo ni shengero yego ni ministère ni shengero zo barivutse hariho n'andi mashengero asanzwe ahari umuntu acayibaza ngo mbega ubwishi bw'amashengero bushobora gufasha imiterambere ry'igihugu bakunzi ba Bishop TV turabaramukije tubahani kaze kandi mu kiganiro cyacu kiganiro shika ku ndoto kimwe biganiro bafasha kumenya byinshi bitandukanye dufatiye ko bamaze gukora byinshi mu mice itandukanye ndetse n'abafise ubumenyi muri ibi nabiriya ariko mu bijanye n'iterambere ndabaramutsa kandi turi kumwe na jewe Shashi Romantique niryo zina abantu bamenyereye aho ndi kumwe kandi na n'umusore asanzwe ari mu prophète y'ijambo ry'Imana kugira ngo cyo kwiteza imbere turondera ubuzima bwo mwisi nubwo inyuma yo mwisi baye kazi kuri Bishop TV. Murakoze cyane abakunzi ba Bishop TV turabonye cyane mu izina Yesu muri kumwe na Prophet Elisha niwe mugiye kubana mu kino kiganiro turiteze kwiga byinshi hamwe namwe mumeze neza turashima Imana Elisha n'umuntu ameze gute kubatamuzi Elisha azwi nk'umukozi w'Imana afise kahise kubu kandi nakazoza ego murubatse oya kugira umuntu abe prophète atarubaka ako kaje umuntu akaronka gute sikintu umuntu yiha kandi bivana no kungene ugenda wumviriza Imana uravyumva muri wewe Imana ihamagara umuntu mu buryo bumwe canke ubundi je ndafise uko nabimenye n'abandi barafise ukuntu babimenye dero biragwe kuvuga muri rusangi kuko Imana hamagara abaprofete batandukanye kuva na kera mu isezerano rya kera kugera kuri Yesu irafise uburyo agira bahamagara mwebwe mwarose muhamagara kuva ryari natangiye gukorera Imana muri 2015 ariko ndi umwana avutse akijijwe yarongowe n'abavyeyi neza ku nzira nziza y'Imana natangiye nsenga nkiri mutoya ariko baramperekeza nk'abandi bose nabonye byinshi sinashaka gusenga naje nk'abandi n'umunsi y'abantu bambonye barashaka kwibaza ko umenga ni ibintu umuntu we biramworohera mugo bisaba ingufu nyinshi cyane rero kugera 2015 niho natangiye kumenya yuko nahamagawe n'Imana mwico gihe umuntu agenda umenga nta bitahura neza ariko narimeze nka Yesaya uko numva umuhamagaro muri jewe navuga ati mwami ndahari barije utuma ndibuka muri 2024 ni Imana nganirije neza ikintu yari confirmation ikomeye cyane abazi karite Nyakabiga no narindi nari kumwe n'abantu sanzwe ndongoye ariko bari hafi yanje ndibuka nari kumwe n'umudamu araho twari mwibarabara turiko turavugana hano abantu kuntu barumviriza umukozi w'Imana yaramprofise gatoya mugico gihe naragiye mwiyerekwa riteye ubwoba
nico gihe habaho ikintu kidakunda gushikira boss si bose nkunda kucyumvana mugabo umubiri wanje impwemu yanje yarakise umubiri yarasotse umubiri ico gihe ivyabaye na Jesse nabibona ko sinari nkiri mu mubiri kuko umubiri wanje ni ibintu vyabaye abantu barabizi abana nari ndonge barabizi cyane cyane abaririmbyi kuko nibo baje kuntoraho narindi naramaze iminota mike ntari mu mubiri aho Imana ntoye muri vision irambwira amajambo amwamwe yanditse muri Ezekiel igice kabiri aho Imana ikirahamagara Ezekiel imubwira ndiko ndagutuma ubwoko bugoye mugabo ntuzumviriza amajambo yawe ntuzubarabe niba bimugabo nzobereka yuko naguhamagaye bazomenya yuko umuvugisho ari hagati muri bo mwico genda namaze gukita umuranje waraguye hasi umubiri wanje hama ndavyuka abantu baca baraza hama nca kuraka abantu bari benshi kandi ntibashe kumfata amashusho naciye ngenda mu rupangu yurande aho hantu narimenyereye puis hama ndasohoka mugo nta kintu na kimwe nababwiye barabanye ko vyabaye baraza baranyigara barambwira pole ndabwira okay it's okay ivyabaye ndabizi musanze muzi nk'umuntu w'impwemu kuko ivyo abantu barabizi ubuzima mbayemo n'ubuzima bw'impwemu hama ndaceceka ariko naratahuye yuko Imana yampamagaye nashige natange gupanganiza ibyerekeranye n'umuhamagaro wanje nta bantu babonye ko ho bari kagwara kaba kagufashe iki kintu naco nyine uvuze kirakomeye kuko abantu barashaka kuvyibaza mugabo umuntu arashaka kwiyumva na cyane cyane yuko nari umuntu bafata nk'umuntu asenga ashaka kwinjira muri gene ashaka kwinjira muri gene irengeje urugero umubiri ugatakaza inguvu ariko sivyo bintu byari vyabaye nari nafunguye nk'abandi sinari no muri gene sinari kunumviza n'amajambo menshi ateye ubwoba ko nari sanzwe n'umuntu yumviriza abantu ariko ico gihe vyabaye yari ka exceptionnel nkuko Imana hamagaye Paulo amurikuye n'umuco hama muri biki vyabaye yari Sauli nawe vyanshikiye nawe nibyo vyamushikiye imbere y'amaso y'abantu ego mbega niki kintu cyatumye mwimvira yuko mwoshinga uvu cyane mu bintu bijyanye no kwigisha abantu ijambo ry'Imana Imana yahamagaye Yeremiya akiri umwana akiri mutoya narumva yuko ntashoboye ariko uri kumwe nanje no ushoboye uri muri twebwe asumba uri mu bisi ikintu canteye kwinjira mu cy'Imana suko nari mbuzi ibindi no kwinjiramo suko nari nabuze amafaranga suko nari nananiwe mu buzima suko vya suko ngenda kudandaza amafaranga umuntu abaje kurunda mu cy'Imana amafaranga umuntu yoronka hano hose abantu baronka biciye mu bintu bitandukanye ariko muri je narumvise umuhamagaro uremereye cyane hama ndumva yuko no witaba ego atwubwa ko muri kino gihe muri ko mukorera ubutumwa hehe mukora gute ndumwana yarerewe mu ishengero narezwe n'abavyeyi nk'abandi ndiko ndavuga abantu abo twita abavyeyi b'impwemu wanagomba batandukanye bivanye nuko Imana yabishatse ariko ndumwana yarezwe uno munsi ndiko ndijya mu kwa Kibango kizotangura iyi dimanche le 23 février Imana yagiye iranyinspira rimwe nkumva no biheba numva ko nabivamo nkigira peut-être hanze nk'abandi bose canke nkagenda mu buzima buri leaks nk'abandi mugabo na uyu muhamagaro narumvise yuko no witaba nta witavye narumva ko nkuko Paulo avuze ngo ntavuze ubutumwa bwiza ndapfuye nama ntavuze ubutumwa bwiza sindiko ndabaho muriko murakora mu bijyanye n'ijambo ry'Imana ariko kandi kugira ngo umuntu akore mu jambo ry'Imana biramusaba kubaho kandi mbega biroroha ko ushinga uvu mu ijambo ry'Imana ndetse no kurondera kuntu ushobora kwibeshaho mu buzima busanzwe cyangwa ibyo nyine bashobora kubatunga kuri bamwe birashobora kuri bamwe bivanye n'igwa cy'Imana kigeze cyangwa bivanye n'abantu ko abantu bagizwe n'amakonegisi atandukanye mugabo ntago nova ko igwa cy'Imana gishaka kubeshaho umuntu arakora igwa cy'Imana ko kandi arakora n'ibintu bisanzwe mugo hari abantu Imana ihamagara ikabahamagara nk'abantu bayihaye ubuzima bwabo bose haro n'abandi hamagara ariko abahamagara bibankanije n'ibindi bintu gukora igwa cy'Imana ukagenda mu isoko ni ibintu byiza cyane na cyane cyane igihe umuntu agifise ingufu zo gukora kurondera amafaranga ni vyiza kuja gusenga ni vyiza kuko vyose biruzuzanya no mu ishengero abakina amafaranga bakina ibintu vyose kandi umuntu wa mbere investisa mu ishengero niwe wenyene pasteur niwe wenyene prophète we investisa ikintu giteye ubwoba n'umutima wawe n'ubuzima bwawe
ubwo utabufise ntogenda no mu isoko ubwo utabufise ntogenda kuvuga ahantu hatandukanye. Ikintu gikomeye cyane cyo gushira mu ibango n'umutima w'umuntu. Ariko kandi hambavu y'umutima harakenerwa urumva na bwa buryo butandukanye. Mbega twavuga yuko ari pasteur ashiramwe umutima ariyo mpamvu bacha basaba abakristo gutanga ibi na biriya kugira ngo ishingiro ritere imbere canke hari ubundi buryo pasteur ashiramwe wenyine ubwiwe. Mbega yabukuye he nabwo? Uburyo bayashizemwo nico gituma navuze ko ari biza gukora. Abantu ntibangana. Abantu ntibananganya n'uburyo. Ntibavutse n'amafamiye angana. Yego. Amafamiye ntasa. Hari igihe usanga pasteur abishoboye ariko handi hariho n'igihe usanga utabishoboye. Imana irashobora guhuza n'abantu bazofasha ibango giwawe. Mugabo ikintu cyankenegwa ni gukora giti kiwawe. Mbega nka Prophet Elisha no ubuhe nubwo nk'ubuganuke umaze kuronka kubera ko wabaye prophet uri umusore? Utuganuke kuri cyangwa amahigwe umaze kugira kubona ko washaka kuba umuprofete ukiri umusore. Okay, kuba umuprofete si ikintu abantu bakwiriye kwirukira kubera ko ni responsibility ivuna kandi ikomeye cyane. Sina titre, si titre wita ngo uri prophet ucugende imbere y'ishengero abantu bazoca bazi, abantu bazoca kumviriza. Birasaba yuko buba ari ubuzima bw'iwawe kandi kaba ari no muhamagaro wawe. Sinova ko nabonye amahigwe yo kuronka ibintu kanaka, ibintu nzokuramwo abari byo binkwega. Oya, ahubwo nabonye sometime amakomba, nabonye ama rejection, nabonye ibintu bitandukanye mwe nivyo, amajijema, ibintu vinshi cyane mwe nivyo. Nibyo bikurikira ubuzima bwawe. Nta kindi kintu umuntu abareka rirukira. Ego. Mbega nta tugorane umuntu ahura natwo kuba ari umuprofete muri kino gihe cyane nko kugwaruka? Uno munsi urinze uva kuri prophet rimwe na rimwe ugize ikibazo. Uwo muntu tumuvuga kuri evangelist. Uwo tumuvuga kuri docteur ugize ijambo ry'Imana. Uwo tumuvuga kuri pasteur omwe. Umaze kuva kuri prophet haba hageze abantu batangura kurwanya. Bageze abantu batangura kurwanya ico kintu kubera ko umuprofete ni ijisho ry'Imana ngaha kwisi. Ni ijisho ry'Imana, n'umuntu hagarara Imana ngaha kwisi. N'umuntu ashobora kwinjira mu isi nk'aya akamenya ibitaraba akabishurira abantu bitaraba. Ashaka kumenya imigambi y'Imana abandi batarayimenya akayibamenyesha. C'est ça un prophète. N'umuntu ashaka guhishura n'imitego y'umugwanizi ku gihugu gisagara ku muntu hama iyo mitego kandi akabasanga kapase kwihagarika ego. Ariko hari gihe abantu ba prophète rimwe na rimwe batahugwa ukundi kuntu bivanye n'ubutumwa baba batanze ngo hazobihama ntibigeno ntibibe. Mbega mwebwe bigeno ntibishika bikabakomeretsa? Iyo umuntu avuze ikintu nikibe novuga yuko atababaye. Maze ko habana amakomenti atari meza ku gihugu ndabizi uwo muntu. Ego birashika aho mu prophet avuga ikintu kubera ko yumva ko yacyumvise. Mugabo kandi ivyumviro vy'Imana biri kure y'ivyumviro by'abantu. Imana ifise imigambi ifise ku bantu. Irafise ivyumviro biyumvirako. Iyo umuntu avuze ikintu nikibe sinkunda kwinjira ama commentaire cengo mvuga umuntu ni mubi ntava kumana canka ava kumana sinkunda kuvyinjiramo. Mugabo ndazi yuko ntababaye wa mbere muri Bibiliya aba prophète ba vrai mugo bavuga ibintu gasanga ntivya donc sivyo birashika. Birashika birabaho ntabaye wa mbere. Arabanditse muri Bibiliya bavuze ibintu bitari vyo. Biro muri Bibiliya murabizi. Yego. Haro n'aba prophète bibinyoma muri Bibiliya mugo hageze igihe baravuga vyo. Haro n'igihe umuprofete w'ibinyoma yaragaze imikorano y'andi ba prophète avuga ibintu vy'ukuri abandi bukuri bavuze bitari vyo. Tu vois? Imana irafise kungene ikora. Iyo umuntu avuze ikintu nikibe sinkunda kuvyiruka inyuma. Mugo vyari viza ko tutashira abantu mu confusion. Yuko tavuga ibintu bishira abantu mu confusion. Yuko d'abord tuanza kubigisha ivyo tugiye kuvuga bakabitahura. Imitima y'abantu nyabiteguye mu nyigisho abantu bazotahura ikintu cyose gishobora gukoreka. Igikomeye no kwigisha abantu. Igikomeye cyo guprofetiza. Kumu profete cyo guprofetiza. Yesu yari umwigisha ariko kandi tumubona nk'umuvugishwa kandi Yesu arakora ibitangaza. Usonye muri Jean 6:14 ona Yesu akora ibitangaza byo kugiza imikate. Mo kuri verset 14 bavuga yuko yari umuvugishwa ahambaye ari muri bo. Usomye nabyo igiceka igicindwi naho nyene urabibona. Aje gukiza umwana aje kumuzura bavuze ati umuvugishwa ahambaye ari hagati muri twebwe. Yaje gukora ibitangaza. Ntiyari yavugishijwe. Rero kuvugishwa kuvuga ngo ibi nabiriya uko avugishwa bakora uburyo bakora mwese murabizi muramaze kubibona
sivyo vyemeza yuko umuntu ari umuprofeti. Murafise urugendo runobwa rw'imyaka 10 irenga gato. Mbega ico mumaze kwiga iki? Kumufate kusho mumaze kwigaho mumaze ko murategura iki kugira ngo ubwo rugendo rushobora kuba urugendo ruzima kandi rushobora kubafasha mwe ubuzima bwanyu ndetse no ku buzima bw'abandi. Tuko turinjira mu ibango gitwa Heavenly Zion Center, mu gifaransa ni Centre Sion Sacré, Sion Divin, Sion Céleste. Abantu bazoza kizoba ari kibanza abantu bafite imitima iriblize, abantu bari fatigue, abantu babuze ivyizigiro, aho bazoronkera amahoro, aho bazoronkera ubuzima. Kizoba ari kibanza tuzatiko turakoreramo, aho abantu ukwizera kwabo kuba solide, gukomera, kubakira ku ijambo ry'Imana. Abantu bagira ivyizigiro byo kwitega umwami Yesu, kuko umwami Yesu igihe kimwe azoza. Umwami Yesu igihe kimwe azoza. Harahiriwe abantu bamwiteze. Abantu bazoza hariya Yesu avuze ngo nimuze kuri jewe abananiwe n'abaremerewe. Imisha yatakaye ize kuri Yesu. Mwico kibanza rero na jewe nzoba ndumwe mu muryango. Bien sûr, je suis fondateur. Nzoba ndumurongozi, mabo kandi nanjye nzo beneficia mu bandi. Ko nzoba ndi muri famille. Uretse nivyo hari ama défi, hari n'ama victoire azoba yarabere mwico gikorwa nyene. Ivyo bizo renforce umutima wanje ushobora gukura, nkashaka gufasha benshi bashoboka, nkashaka gushikira benshi bashoboka. Iriko ndakora muri ico gikorwa nyene. Abantu dufate ku byo muriko murategura, mbega iyo nteguro muriko muragira hoba harimwo ukuntu abantu bazokwiga ijambo ry'Imana ndetse barondeye n'ukuntu bashobora kubaho mu buzima busanzwe. Exactement. Bitegereza kubaho kubera ko abantu bariga ijambo ry'Imana, abantu bariga n'ibindi bintu bishobora gufasha imibiri yabo. Hariho gufasha umushaho w'umuntu, hariho gufasha imyemu y'umuntu, hariho no gufasha umubiri wiwe. Rero umubiri w'umuntu ukeneye ivyo kurya, umubiri w'umuntu ukeneye imfungurwa nazo ziva mu mafaranga. Birago no musiko mu Burundi umuntu afungura adafise amafaranga, ibintu biriko biragorana cyane gose. Ariko hamwe n'Imana byose bizokoroha. Umuntu wayo suronke ico ufungura. Rero tuzoba dufise imyanya yo kwigisha abantu ibijanye na business, ibijanye no kungene bashobora kwibeshaho. Ivyo vyose umuntu arashaka kuzobigisha, kandi n'ijambo ry'Imana akabifatira umwanya wavyo. Hazoha ama seminaire, hazoha ama conference, hazoha hariho imyanya yo gushaka guhanura abantu, hazoha hariho n'imyanya iri prophétique, aho umuntu akira abantu ashaka guhishura umugambi w'Imana ku muntu umwe. Hari abantu batakaje imihamagaro yabo, hari abantu batacumva Imana, hari abantu batazi n'icabazanye ngaha kwisi. Tuzoronka kandi ko gushaka kurongora abo bantu bose, kubarongora ku kuri, ku nzira y'umuco. Cheki muko mategura yo bari nk'urusengero canke cyo bari nkiko. Sikigo ni shengero. Ego. Ni ministère. Ni ministère. Ni shengero zoba rivutse, hariho n'andi mashengero asanzwe ahari. Umuntu acayibaza ngo mbega ubwishi bw'amashengero bushobora gufasha iki mu iterambere ry'igihugu? Subwishi bw'amashengero bufasha mu iterambere ry'igihugu, ahubwo ivyo abarongozi b'amashengero barekura niryo bishobora guhindura igihugu. Sino ubwishi bw'amashengero ataca amazi ntaco bumaze. Kandi ishengero dafite ico riko rakontribuwa mu gihugu, rimeze nkaho ritari valide imbere y'Imana. Ishengero riri valide, si ishengero rifise abantu benshi cyane, si ishengero rimwe abantu bama costume akomeye cyane. Oya, ishengero riri valide ni ishengero rifise ico riko rakontribuwa dans la société, kuko deja aho tuba turi abantu niho bahurira, niho bumvira ibintu kanaka bishaka gufasha imishaha yabo, bishaka gufasha, bishaka guprepara mu mentalite yabo. D'abord mentalite, y'ubutumwa bwiza budatusha kuri mentalite y'abantu ntibushaka kubahindura. Kandi tudahindutse mu mutwe n'igihugu kiguma kiri hasi, n'abakozi b'Imana baguma batubashwe. Tutagize mentalite yo kuba abakozi b'Imana ntidushaka kububaha, kuko abantu bashaka kwirengagiza ikintu. Umuntu ashaka ko n'ikintu kimeze neza makakivuga nabi. Abakozi b'Imana bose baba bameze nabi ntibameze nabi. Bivana kungene twebwe dukoze mu mitwe yacu. Dufashe imyanya ko turahindura mu mitwe y'abantu, tuzoronka amalizirita asumba ayo dusanzwe dufise. Uko tumeze uno munsi, haba mu gisagara cya Bujumbura canke hagati mu gihugu, uko tumeze bivana nuko twe twiyumvira. Iyo abantu bariko barigishwa rero barashaka guhindura imyumvire, barashaka guhinduka mu mitwe yabo. Nico uza kwakira umuco w'ijambo ry'Imana. Nigihe umuntu yahindutse, nigihe umuntu yabaye mushasha. Iyo abantu bamaze kuba bashasha,
n'ikibanza barimo kibagishasha urazi umaze kwiyumvira yuko uri umutunzi munzo hari ukuntu utangura kuhahindura hari ukuntu utangura guhindura no kwambara niko bimeze hari ukuntu utangura kuba propre kubera ko mu muti wawe harapanze neza mu muti harafise ukuntu hameze rero ikibazo nibaza ko kiva ku ni kiye kintu abantu bariko barakira ni kihantu bariko barumviriza ko bacika kiye nyene bumviriza ego bagumye bari hasi bariko barumviriza ibintu vyo hasi bagumye bari hasi bariko barumviriza impanuro zitarizo naco gituma hacabaho kugwanya uyu akagwanya uriye uyu noriye ko tumeze nko tuza ko turavugira umwami umwe kandi tuko turavugira wa wundi nyene mo tuko turamupresenta nabi niho hacabaho ikibazo mu mitwe y'abantu uzusanga n'umuntu ameze nk'uwacanganikiwe avuga ati no n'ibintu nibiki yumva umenga yo bivamwe yumva bino kwa par exemple twa Minani ageze kuri Nyabenda kumva ibindi bintu ageze zya kuri Macumi bikaba ibindi bintu cyane aca yumva umenga yo bivamwe bange bumva bo nigumira muhira bagatwa birabiro abantu kuri TV umuntu yibereye hanze mugo ntivyari byiza reka abakozi Imana mu gihugu bubahwe abatama bacu bubahwe hari abantu barushe ubutumwa bwiza twabwumvise kuri bo nyene uko tumeze no munsi nibo tubikesha bo reka bubahwe rero barafise ico bakoze uko biri kose yego umuntu ashaka kwimvira ati mbega muri iryo shengero ryanyu ugwaruka azohungukira iki ugwaruka n'abantu bakomeye cyane uko bavani kazoza ku gihugu ejo ni bazo bari aba ministers bakomeye cyane mu madomera atandukanye bamwe bazo barabungere bandi bazo baraba abantu bakora mu ma service atandukanye y'igihugu abantu bategeza kuba bien préparé d'abord bakigishwa bagakunda igihugu kubera ko gukunda ishengo n'ibisubiza kudakunda igihugu ifo kandi batangura gukunda igihugu cyabo gukunda igihugu ni ikintu gikomeye cyane cyari gikwiriye naco kwigishwa ngira mu mashinga nko basanzwe babikora iyo abantu badakunda igihugu ntibashobora kucitangira rero tuzofata imyanya yo kwigisha abantu n'ivyerekana no gukunda n'igihugu cyabo nicyo gituma navuze ko azoha ama conference novuga turi muri cya gihe abantu babwirizwa gukora cyane kandi gose mbega pastor ashobora gukora ijambo ry'Imana akongera akakora n'ibindi bikorwa ku ruhande 100%. Ego mbega mw'ico gihe cya bigenda gute ko bavuga fate nk'abadandaza rubwo yuko umudandaza ashaka kugira kandi kantu kakagobora ngiye kugira ngo ashobore gutera imbere byoroshe ko abantu bakoze Imana naho business acha bayikora gute business urashaka ko umukozi Imana kandi ukora business kandi ukahayisisa ubuntu bw'Imana nibwo gutuma turonka amahoro igikomeye ni kuronka amahoro igikomeye si kuronka ubutunzi hano babufise badasinzira sindiko ndavuga yuko ko bivana no kungena abantu byumvira cyakindi nyene ari umuntu yibaze ko rose amafaranga yo caronka yo cyomba ameze neza yambaye neza cyomba ameze neza mugabo siko bimeze kuba umwizi wa kumana gukorera Imana utari kuriba gukorera Imana utari kurasahura ni vy'igiciro cyane yego kino kintu kiragoye mugabo ni vyiza kuronka ibintu wanagomba wanaruhiye daya wote utumukora hako kwiba abantu ukagenda mwishingura sengera abantu hanyuma ukagenda gukora yego bizoguha amahoro wotuma wambara ikoti imwe c'est bien abantu bakova ko wambaye ikoti imwe mais ejo canke yejo umuntu hazi kumwe n'uzobome uri umukozi w'Imana rega muri umukozi w'umuntu numwe yego nta muntu numwe yagutumye gukorera Imana hari Imana yagutumye ndi kurakorera umuntu numwe mutunzo ngaha kwisi turi kurafukamira umuntu numwe wowe ufukamira Imana mu nzu yawe atanu umuntu numwe akubona ugakorera Imana mu rukundo ni naco kintu kizohindura n'igihugu nyene ubutumwa bwiza bw'urukundo l'amour inconditionnel utaravye ikintu na kimwe Yesu nico kintu yazanye muri societe yaje guza abayuda n'abasamaria batahuza urabona muri Yohana igice 4 Yesu ariko arafata umusamariyakazi aramuganiriza après amuhindura n'umuntu ashobora gutanga ubutumwa yumvise ku bandi bantu mu gisagara yari umusambanyikazi yari umuntu afashwe nabi mugo Yesu yamubona nk'umuntu adasanzwe sivyo muri gwa rukundo nyene Yesu yaratanze umugani yerekana umusamariya w'imbabazi yasanze umuntu ku nzira hama aramufasha abandi bamaze kumucako yari karerekana iki ni cagi kuba nyene cy'urukundo naho umuntu mudahuje sivyo naho umuntu umwe ari umutunzi uwundi ari umukene bose bafata kimwe Yesu ababona kimwe naho umuntu atambaye ntasa neza mugabo Yesu aramuha agaciro naho ari umugore
nawe unda n'umugabo mugabo Yesu arabaha agaciro hari ibintu byinshi Yesu yarakora amajambo yavuze avuga arahiro aboro mu mitima yabo ariko arerekana abantu kwitanga harahiriwe abantu bameze nkuko sivyo urukundo ubwa mbere umaze gushyira urukundo imbere nk'umukozi w'Imana ibindi byose birakunda yego hari akantu nk'abageze gusozera ariko hari akantu muvuze ko gusenga murashaka kujya mu cyumba gasenga ari wenyene mwatanze kandi akarorero kari muri Bibiliya k'umuntu yari umusambanyi haciye ikibazo kijanye nico bita icyumba cy'amasengesho icyumba cy'amasengesho mushatse kuvuga icyumba cyo gusenga cyo gusenga aho umuntu asengera ari umwe cyangwa abandi baza aho basengera ari benshi shaka nk'ubugenda shaka kubande mu prophet akaba nk'umugemekana kafise ikibazo akambwira ati uzonda gusenga icyumba cy'amasengesho cyangwa mama nk'ubwo buryo ego mu cyumba cy'amasengesho byifashe guti byaho mu cyumba cy'amasengesho urumva abantu baba ari babiri kandi je ndi umuhungu mugabo nanje numva ibintu nkuko nange muvyumva rimwe na rimwe simvuze yuko ko hari umuntu avuga ati nawe uriwe ushaka ko byaragushikiye mugabo je ntibiranshikira sivyo ntibiranshikira bien sûr naragendanye n'abigeme narakoranye nabo barasha no kuyumviriza ngaha nyene abantu babasanzwe bakuzi abantu baranzi ibyo sinashuye kubigenderamo cyane gose bien sûr ntari maraku novanga kuduga ntari yangaje bien ndafise ubuzima nabayemo mugo maze kwijamo iko wacimana hari ibintu je ntakoze sivyo mugabo ibintu bibera hariya ndashaka kwita ku muco gatoya yes kugenda kura umukozi w'Imana ni vyiza abakozi w'Imana bategeza gufasha abantu nivyo mugabo kandi kumenya umukozi w'Imana ugenda kuraba nawe nikindi kintu sivyo yego birako twavuze ko araba satani yegiza yigira umumareka nawe w'umuco umaze kugenda hari nk'umuntu akakubwira ngo dusambana habe bino bintu urumva umuntu biba bigoye kumwizera umaze gara hari umuntu akakubwira kora ibi nibi peut-être ari ikintu kiza kuba ugasanga ni ibintu bidafite bihure n'ibyanditswe ibyo bintu sivyo je sindabishigikira yego sivyo hari ibintu byinshi rero bibera hariya nje nashobora kumenya mugo umuntu ashaka kubwira ati jewe nk'akarorero ushobora kufisa ibyo wumvise je ndashaka kwamfisa ibindi numvise mugo nshatse kuvuga yuko imbere ugenda kuraba umukozi w'Imana nawe banza wiyumvire kabiri imbere ugenda kuraba umukozi w'Imana banza wiyumvire kabiri ubwa mbere nawe urafise Imana sindavuga yuko je nasengera abantu mugo nawe urafise Imana yakurungitse genda twako nawe urumva Imana nivyo wintu tuye kurera abantu nkaho menga Imana yumva mwa we ntushobora kuyumva urashobora kuyumva meme na cameraman arashobora kuyumva sivyo mugabo yumvise ko ariho ikintu kimuri imbere ntari karagitahura bien arashagenda kuraba umukozi w'Imana kanaka navyo ni vyiza na Yesu baraza kumuramanga bakize Yesu rero no munsi arafisa amuserukira ngaha kwisi kugenda kubaraba ni vyiza mugabo for the ball kumuntu yumvira kabiri kugira ngo ntagume habaho bino bibazo je nagikuraba naka habaye ibinabiriya ibintu nacu bimaze ego kumbure mu gusozera murafise ubutumwa mwifuza gushikiriza abantu mwifuza gushikiriza ugwaruka kugira ngo ushobore gutera imbere mu byo ku mutima no ku mubiri ndakumbura mushaka gushikiriza akwadukurikirana murakoze cyane je ndi umusore nanje ndafise ubuzima mbayemo mugabo kandi ashaka kwankwaja hari abakozi b'Imana b'abasore bariko barakorera Imana hari nande barako barakurikira inzira za business ibintu byose bitandukanye Bibiliya ivuga ngo ntagira umuntu numwe akugayira ubusore ntagira umuntu numwe akugayira ubusore rero numva no tanga impanuro mu buryo bwose butandukanye kuko hari ibintu byinshi kiri umusore hari ibintu byinshi kiri umusore uvuze umusore uvuze ibintu byinshi bitandukanye ku bantu bariko barakura kwakoze Imana ko barakura je ngiri ngaha kuri Bishop TV no bahanura gusenga ubwa mbere kwizera Imana gushira Imana imbere hanyuma umuntu kandi akagenda gukora ivyo amaboko yiwe umugororotsi azobeshwaho no kwizera nivyo ariko kandi imbuto y'umugororotsi nayo ni cyamwa imbuto y'umugororotsi ivyari vyamwa byinshi cyane wow urabizi cyane Bibiliya rero abantu bako baranyumviriza ukiri umujene ukiri kurakorera Imana ni biza kandi kwizera
mu kintu Imana ashize muri wewe nizo nkomezi ufise nizo nkomezi zo kugenda mu isoko niwo mugisha umuntu afise nizo nkomezi zo gukora ikintu kanaka kugira uronke ikintu kanaka tugwese n'ivyo kuva kera twagumye dukora renda handura abajene donc ntuburi ikintu wambara kandi ujyanye mu nzu ntuburi ikintu wambara kandi donc uri kuratakaza umwanya wawe ntibatakaza imyanya yabo mu bintu bitagira ikimazi mu bintu numva bikorwa abajene ama pornography mu bintu bikorwa amajene abajene ibintu bidafise aho bihuriye no kubaha Imana ni biza ko abantu bagenda kure ivyo bintu bizotuma ubuzima bwabo buhagarara bugira purpose bagira iyo bariko baraja bashobora kutacika intege ko ari ibintu winjiramo bigagutwara intege zose wari gushaka kuinvestisa mu bindi bintu ukazitakaza ahandi hantu babakoresha mu social media bayakoresha nivyo abakozi Imana bakoresha mu social media ni visa muko kandi haro n'umwanya ugenda kwiyugarana kugenda guhamagara Imana ko hari umuntu akubwiye ngo ugende gukora ucyumve kumenga umwanya wose umara mu isoko no uri umukozi Imana urafise ko Imana aguhamagaye sije naguhamagaye urafise kungene Imana iri kiraguhamagara sivyo kino twakivuze abantu bahamagagwa ugutandukanye ngandi mu muhamagaro kubatamagawe nabo nigize ko mu maximiza daire mwarahamagaye mu byo nyene je ko bahamagara nyene ivyo nyene urakora nta muntu numwe atahamagawe twese twarahamagawe maximiza mwico kintu wumva uri kurakora shira ingufu mwico kintu nyene wumva uri kurakora uzobona umusaruro Imana ni Imana itabesha Imana dusenga ni Imana itabesha yaraguhaye aho hantu uri vuga ubutumwa bwiza yikorere urashaka kwikorera no ku kazi urashaka kwikorera wagiye ahantu kanaka daire ahantu hose Imana dushira tubaye nk'intumwa zayo mwico kibanza tubaye intumwa zayo mu kijya kibanza tutegeza kuroba rero makijya kibanza twagiyemo ikibanza cyose wo burimwo ni nk'ikiyaga Imana iguhaye impamvu nimwe rero yo kudakora kuko hajya nyine kwazuri kurakora uburi kuraroba mwarayizegwe cyane hari akabazo kagize kino kiganiro mutogena mutatubwiye ko gatoyi Prophet Elisha yibona he 2040 Murakoze cyane kumbaza kino kibazo iyo ndiko ndabona ni kure cyane peut-être ko abantu badashaka kubitahura mugo ndizita ko hari igihe kimwe Imana yacu izokora mu gihugu cy'u Burundi izokora hanze y'igihugu izokora ku isi yose iyo turiko turaja umuntu ashaka kutabona umuntu ashaka kuhakekeranya mwabo twe twahamagawe tuba tuhumva sivyo malgré tout navuze ko Imana ihamagara umuntu mu bintu bitandukanye dans l'incapacité ariko kandi hamwe no kwizera Imana ibintu bizogenda neza aho ndiko ndibona Bibiri ivuga ngo ishoboye gukora ibirenga ibyo dusaba twebwe n'ibyo twipfuza aho ivyo ndiko ndabona ndinze ndabivuga peut-être ko nobandi ko ndishira hasi nobandi ko ndishira hasi cyane mugabo ndizera yuko murahari kugira ngo muze mushinga intahe uno munsi murambona ndacare novuga ngo nta myaka myinshi ndagira iteye ubwoba mugabo iyo ndiko ndaja ni kure cyane bien sûr j'ai connu les douleurs j'ai connu tout mais muri byo nyene niho nariko ndavukira niho nariko ndavukira nico gituma uno munsi ndi ngaho imbere yanyu yego tubashimire cyane ku kanya mwafashe kugira ngo tuganire kuri Bishop TV murakoze cyane natwe turabashimiye cyane yego turahari kubw'abandi yego ariko dushimire Prophet Elisha kuri visa tuganiriye nabigana ari shika kundo mwumvise ukuntu umuntu ashobora gutera imbere umujanye no n'ivy'Imana bijanye n'ijambo ry'Imana bavuga mu iterambere ryo ku mutima mwumvise kandi ngene mashaka gufadikanya iterambere ryo ku mutima ndetse n'iryo ku mubiri biciye mu kwikorera ibikorwa hayo by'amaboko canke ibikorwa mvabwenge mwumvise byinshi Prophet Elisha kategura mu minsi iri imbere kumbure bizofasha benshi bizofasha gwaruka bizofasha mu iterambere ry'igihugu usivye ko muri kino gihe tubwirizwa gukora cyane kandi tukishira mu maboko y'Imana dushimire mwarikurikiranye kuri Bishop TV cyo mu kiganiro bita Shika ku Ndoto ndabutsa ko inyuma kamera kumwe n'umukameraman bitwa Thierry Iradukunda asanzwe kandi ari n'umwanditsi mwiza cyane ubita aba redacteur ndabutsa kandi yuko Bishop TV dufise ibiganiro byinshi kandi dufise na service za photography videography ndetse turafasha no gucisha amasanamu ikibirira hamwe bita live streaming canke and direct
mu rurimi rw'igifaransa. Mugumane nacu kuri Bishop TV, kumbure uzoronka byinshi bitandukanye bishobora kubafasha mu iterambere ryanyu, haba mu iterambere ry'igihugu mvabwenge canke mu kugwa vy'amaboko. Mugire ibihe vyiza, mutere imbere mu byo murimwo, je ntera imbere, wowe utera imbere, tuteze imbere imiryango n'igihugu. Murakoze.